Fresh TV, we shine to progress. Hello, bakunzi ba Fresh TV, turabaramukije, turababwiye mwiriwe, turababwiye mwaramutse, bivanye naho muherereye. Turabipfuje n'umwaka mwiza, turabipfuza umwaka mushasha 2023, komeze kubabera umwaka mwiza muri byose. Rero murazi ko twama tubazanira ibintu bishasha iminsi yose, tubazanira umutumire wacu, ntabwo ari mushasha muri studio, ndazi ko mumenyereye hano, abandi mumenyereye hatandukanye, ni Yannick Yuta. Umunsi ntana presentation ndamusaba kuko ndayimuvugiye yavuga ati nje nzama ndumushitsi iminsi yose ni Yannick Yuta ndazikomenyerere mu bikorwa bitandukanye muri Hall Center n'ahandi batandukanye ne ku platforms yose akoresha. Rero turabaye ikaze muri studio za Fresh TV. Mwakoze cyane gose ko ikaze no kudufasha kwidondora ubuse vraiment ntikabaye ari murigize kumbwira ngo uje vuga rero n'ibindi bijye bintu ngo birambaza ingene ngo tuba tuzinanye gise nkashika kucumba ngo nindo ntego ntugunje byakwe ibaze ubu rero n'ibindi ubivuge ninde ndabivuga bakonzi ba Fresh TV ntarahetse agomanya ki okay atuzana ibintu bishasha navuze ko turi muri kiganiro aba news bisigana ibintu bishasha tubazaniye Yannick Yuta rero afise ibintu bishasha nta misi nyinshi irahera vraiment kandi n'ikintu gimeze neza gose ariko imbere ko kukivuga neza aha ndatubwiriye ahora kwanze kuko yeruka ngaha kera sinzi ashambwire kibazo mfise acambwira ngo yari muri genyene yatuzaniye mugabo se nibaza reka nza baramutse rero aba nkamuheruka mu mwaka uheze no muzi mwaka mushasha atubwire mu mwaka uheze ngene byarangiye n'umwaka mushasha bitanga ingene bimeze bakuze cyane gose turamukiriye abakunzi bose ba Fresh TV jewe ndi waho ndi yavuga gusa hari byatavuze araza kubivuga kajya ntarengeje none Jessica ndubatse cyangwa se n'umusore gusa sindi sure ko ari single ndabo ndazi ko ari umusore n'ibindi urabizi n'umusore ntarubaka byose Jessica ndabo sinzi ko ari single cyo ntaconze kurya none mvuka avuga Ikarusi niyo natanguriye n'ibikorwa hari nyene muri Hall Center y'Ikarusi hamarunguruza yegere umuvyeyi mukuru voilà urara bitoye so rero ni Yannick Yuta nyene ubu ndi waza mwatawe neza utagisigura inyishu gusa bike niko je bakwise Yuta erega bangise si wajibu et alors tushatra simplifia dusigaza jibu simbira hariya dusigaza jibu Yannick kugira kibe gitoyi kigufi Yannick nawe utamwitarukira hariya mu Bushinwa Yannick cyakomyeho mu Buhinde niyo twashiye tuje gutora yo jibu jibu na Yuta nico kimwe biraza arakaze kandi ure ni wa muntu yavuga yuko Salomo yanitse indirimbo mixange acara biraba neza ko yarasomye gose cyangwa ati jewe rero negeza kurenga Salomo negeza kwandika indirimbo 1600 pana 1600 igihumbi na zitandatu ro minimum iyo ni minimum antweta tuzobiraba tuzomwa tubimwishuza genda basabye muzoze kungendera kugira murabo kunyene niko ndavyitegurira ngo abizugo utabarugana no gatwicaye Nzobake kugira mbone ko imvugo yacu jana ningi umunsi mwe tuzohashika kugira ngo twereke n'abantu ego Yannick Yuta rero mwamaze kumvura iwe kandi no benshi ndazi ko mumuzi ariko ari igikorwa gishasha atuzaniye nabwo kitaramara iminsi hafi indwi nirahera ndibaza yaza ko ari nka 6 jours mfa 7 jours sinihenze 7 jours ntirakwira ni muri ico gihe nyene muri iyo miss ego Yannick Yuta twibutsa ingene yitwa iryo ndirimbo kuko izo zose turazimenye ntituzimenyera ngo tuzira mugabo twarazibonye rero ushaka kuri mushasha utari bwakurikirana indirimbo yiwe reka yitubwire maze tugende ico tuyivuzeko indirimbo yanje yanditse muri Zaburi igice ca 48 hanyuma ninagerageza kuyivuga neza ndabasomeye muca muvyumva avuga ngo mwijuru nimushime uhoraho nimushimira hasumba amajuru yemwe abamarayika biwe mwese nimushime yemwe mwangabo ziwe zose nimushime yemwe zuba n'ukwezi nimushime yemwe nyeri zaka zose nimushime yemwe majuru asumba amajuru nimushime namwe mazi yo hejuru y'amajuru nimushimwe nibishima izina ry'uhoraho kuko yageze bikaremwa kandi yabihamagaye gushitsa ibe bitazoshira yashinze cyagezo c'intahava hari kandi karyoshe mwisi umva turavuye mwijuru kwijuru mwisi nimushima uhoraho yemwe bifi namwe byina hose namwe muriro namwe rubura namwe sheregi n'igipfungu namwe muyaga w'igihuhuta ushitse ijambo ryiwe namwe bisuzi birebire no turambi twose namwe biti vyama bigatengengera n'ibiti by'amasederi byose namwe bikoko namwe bitungano namwe bikwega inda hasi nibifise amababa namwe bame bo mwisi namwe yo n'amahanga yose namwe abahambaye n'abacamanza bose bo mwisi nukuvuga aba president abaki inzego namwe misore namwe nkumi Jesus Christ namwe batama namwe bana
bishima izina ry'Uhoraho kuko izina ryiwe ryonyene ari ryo rishizwe hejuru n'ibindi. So rero urumva ko nabaye inspiré n'aya ma verset biblique ari muri 148 cyane indirimbo twegeraniye hamwe dushime canke duhimbaze izina ry'Imana. Bituma ariko araba ndagerageza gusita bimwe byashobora kuja mu ndirimbo ivyaka byo kwijuru yemwe namwe binkikuje aranturu abantu abami kila kitu muze twegeranire hamwe tuduzishime. So c'est un cadeau yo muri 2023 kugira ngo abantu bose batangura umwaka tumeze nkuko ego yutaye ikintu nciye marka mu ndirimbo nyinshi novuga ndiko ndabana zasohotse guhera début y'umwaka nyinshi presque nka zine namaze kumva mwese magaze gushima nk'ije ya Fabrice batwa nayo shimwa hariyo Asante ya Elohim Ben bakwese kunza gushima kuko inspiration mwese mukumura kuri iyo ntuzeye nkaho hari ikintu woca wimvira ikintu tanke muri nkema dukorera ari umwe n'Imana dukorera ni imwe ariko gusa mu bisanzwe abantu bose ntibara kugenda imbere y'Imana bafise ukurira kuganya n'ibindi byinshi bagoye. Biri ravuga ni muri Zaburi gice cijana havuga ngo murenguke mu birimba vyanje muhimbaza mushima mufise umutima ushima. Iyo niyo condition ya mbere kubera ko condition zose zisigaye Imana ntishobora kwihangana itaje gureponda ku petit détail de la vie turi mal ordonné kugira twordonné. Alors urumva ko reka dutangure dushime kuko ama challenge y'ubuzima ibintu byinshi amasekuse ntibishobora kubura mugabo dutumbere Yesu wenyene hagati muri ivyo duzi kiganza uhimbaza ushimye hanyuma ucuvuga akoze ego yani kwita apa kubera aba inspiré n'ijambo ryo muri 148 kugira ngo iyo ndirimbo ubundi yaje gukora umurongo ati je ugana ndika indirimbo Jessica nizo mba nasinye ijambo ry'Imana canke bariko rigisha muri church canke nkaba numvise ibintu canke haraba abantu ibintu kibamwe ubuzima ngo sinzi nkumva nyene ndo inspiration ubundi yani kwita apa iyi verse iki gice cyo muri Zaburi iyi ndirimbo yari kuje mu hari habaye iki uretse usomye gutya gusa canke nyene barumva nibaza ko igihe ndayandika yakurikirana n'irya ndirimbo twanzovuga narabwiye ko nari mu cigwa cyo kwiga Imana mutazi ya niho turubye nsanga Imana ibintu ikeneye aramashimwe ubwa mbere na mbere kuyivuga kuvuga ubukuru bwayo kuyivugira ibyo twe tudashoboye ishoboye yonyene ntibikunda kandi urabona mu message tuba dufise mu ndirimbo hariho message tuba twivuga na message zahaye Imana bisaba ko uvuga Imana wewe down hasi please kandi iyo ndirimbo rero nta byisa niyo ndirimbo kuvuga ngo je ndi cari mu gishasha bisuzuma bw'Imana ndakaze no bakubita zo ni nziza gose mugabo hayo n'izindi z'Imana udashaka kurengera ubukuru bwayo utegezwa kuja hasi ukarekana igashigwa hejuru ni muri yo etide rena n'indimwo no mwico gice nibaza ko ariho nandikiye cyane indirimbo kuko zarakurikiranye Edaire yaratanguriye nzovuga ego ko kinene keke tumbiye ko ari gutangurira muri rwa runturungana gutya barutabura nini ufise givuga ati kana kanzongiriye canke urumva bije ati bijya rero ni nyene ko bo urumva ko nkubu jewe iyo ngomba kuja muri studio indirimbo irantera nkumva nyene irambujije amahoro direct iyi bigiye muri studio kivuga ati burya rero ntabwo ndabikeneye je nyene hari nabandi bantu hari babikeneye ikirimba ndayitware canke bakavana ku ngene kirankorera nanje numva menga message ushikira abantu beshi sino indirimbo ya mbere natanguye kwandika iri mu gitabo sindayisohora yani kiyita nimba atari banga yiwe funo ushika n'utwo turavugana asindirimbo zingahe kandi zimaze byo kuri YouTube ko zinaza ko zishika 5 bo seti kuri YouTube hariko seti ariko hari izindi ziri disponible ndimo gushirako muri ndire mwihanganye kabisa ariko muri disponible no musi yanike yo musihangire kwandika indirimbo 1006 bisiga gushika no musi reko fatanguye tugiye twumve ko tuzohaba twegeza da 1006 bo ufate mu misi heze nahora nandika nshira muri telefone kuva 2018 2019 sinigeze nta audio canke text uko mpinduye telefone naravyimura rero afa passé narabaye surpris mbonye telefone byose bifusa ibintu bya kera byose avuga ati ibintu byose kandi yabifuse mbona kweli ati none biginze gute ni rero baravuze ati Imana ibintu indirimbo zigiye kubera ko nahora ngenda nkafata nko mu audio nakoze iri idakwiye
kugira ngo nkaca ntora umwanya nkatora piano neza nkahanja n'abamuziciens tugaca tuyitangura kuyikoresha rero zose zishe ziracomoka so rero nico gituma hatakaye nyinshi mugabo nta kibazo ntaho zagiye ziracari mu bwenge bwanje mugabo naciye negeranya izo nari maze gukora neza autour de 35 ziri mu gitabo ariko izindi nibaza ko nzogerageza uburyo bwose ndonuvere memoire yanje comme ça ndazandike neza tuje hanze ya Yannick Yuta gatoshe tugaruka kandi bwe ngo tutangize ikiganiro cacu Yannick Yuta tubona ko abarimye muri kino gihe muri benshi muriko murakora kandi turabyishimira ariko nubwo ari benshi hari mu tuba turabona yuko bwinshi bwanyu cyakibazo cyamahigaruka imisi yose ikibazo kimwe bavuga ati nama media kindi kibazo twebwe ntibatwitayeho ariko gushika no munsi nka Yannick Yuta d'abord umaze gukonstate ico kintu yego ariko undi kibazo neza na neza nkawe ugerageje muri rusange tarade kuri nakana naga ubona ikibazo gihagaze he neza bo kibazo gihagaze gutanga ibintu byiza twiyumviriye ko kuri kote y'abaririmbyi koko iyo umuntu akoze ikintu d'excellence ko byo genda kose nta muntu ashobora kudomeka itarangurije kwigisimba na hato kwigwara bivuga ngo nadomeka itara oya iyo ni pari imwe ko ndashaka kuvuga kuri kote yacu ndumva nyene uhagaze turi beshi ko turakora cyane kandi Imana ishimwe ko bimeze gutyo frame no mugisha ku gihugu cacu n'umugisha ku mahanga mugabo jewe muri iyi minsi hari ikintu canje ko nyimba sinzi ko nzokwitera amabuye ko nanje mfise ikosa ariko nariyumviriye ko bisaba ko abaririmbyi abandi dukorera d'excellence tugakora ibintu byiza tukemera gufuma gukora ikintu kimwe mu mwaka babike mugabo mana ugakora icambere please studio shwa studio shwa mu producteur ifoko abaririmbyi abantu tumenya kuko Jessica no kuri je naratangaye ako kantu kugira basi nanje numve ndagatahuye naragiye mbere wanagoma naravye muri nivyo wasekira midi sanga indirimbo yakoze muri 2010 yari iryoshe n'ubu yumvirije yumva iryoheye ugutwi nyene wavuga ati aya masije bo bari bayakuye hehe nani baje mu bari batipe abo bene wacu bo ngaho bahereye kuva kera bakorera d'excellence donc basohora audio nziza donc ibintu biryoheye ugutwi mugabo twebwe je ndisiriko umuntu ashobora kugenda muri studio atanu umuntu umwe yahanuje wenyene akaba yarayanditse aranditse okay nta muntu yahaye akora ije text yiwe ariko iyo text itonze imeze neza ishobora gufasha abantu 100 ntiyagize shwa baravuze ati ko ndose 100,000 wari studio ya 100,000 studio ya 50 ni ya Emilio reka ngende muri studio hanyuma bana nzowambaye umuririmbyi edayinasha ntangura kuvugisha aba journalist so rero hariho n'igihe natwe abaririmbye tutahura ari ngiye ushobora guhika ko mu journalist akasanga ntiyo promoting nk'akarorero rero please twige gukora ibintu byiza dukore turi benshi bien sûr ntangire n'umuntu umwe atunguza mugabo nyuma yaho twiyumvire gushira ku cibita excellence ku baririmbyi nico kuri kote y'aba journaliste nabo ico novuga nuko ntabwo muziki yo Burundi rariha abana b'abarundi ku buryo tuba abantu dushobora kubishiramwe uburyo anco gituma aho garukiriza ivyiyumviro n'abagenzi ba journaliste niho ibikorwa bye bigarukira kuvugwa bisigura biti mwebwe namwe Imana ibigisha umutima wo kubirokonesa kandi ndazi murabikora mugabo si beshi babikora ukavuga ati reka utubanze dukore nk'abinvestisa mu bwami abinvestisa mu murimo komsa babanze kuko afate kuva muri studio ho nyine ugatanga indirimbo ngo ndasohoye indirimbo biba bigutwaye ingufu gucushira ko rero ama promotion n'ibindi no kuvuga haragira bavuga ati nkemera nawe yitwara hizogarukira nta kundi biga beshi bari twe beshi ede na jendimu turi muri yo anga so rero naho mwina mwe mushoboka muti ureka toye dukore twinvestisa umwanya wacu muri abantu komsa hazogera igihe tuvugana ivyereka ama project yo gukorana bafise uburyo ngana mwe ntose kucita project umvuze project bisigwe hariho ni za marketing ari ni za publicité bien sûr bisigwe biri ku ruhande yo muri byose avuga ngo je ndafise aga project gashasha umvuze project bisigwe ni za promotion ufise project murandika mukavugana muti reka dukore ukuntu ukuntu ariko en fait nabivuze muri ico gihe mbwe tuzatwarosa amafaranga ariko ubu abarindi bose bavuga ngo je ndafise aga project gashasha ubu no gusaba bene data ni muze twemere duce bugufi badufashe batusugwe badutware hariya kandi ko uwo aciye bugufi n'umutima nyene avuga ati je ndakeneye ngo n'abarindi benshi maze kubona yuta je ndafise kandi jewe indirimbo yanje mu nyemesha makuru ntayimuhaye ntaco ncavuze niko benshi bavuga harugeze kumwe
none ngo rega ngo twebwe ngo tutabaha ico muvuza ngo namwe nimwe muvuze muvuza. Yesu wanje. Ko menyesha amakuru ashobora gutora appareil agaca ngenda mu kibira agafotora ifoto neza inyoni akayigira target akayifotora iyo foto bakayimugurira. Ego. Umumenyesha amakuru nawe uri binatanga abari bimvye iyo ningeso. Muze twihanure basi nyene bigende neza barambabarira. Ngo zakano batari keza. Ya ariko tubikoreye twese tukavuga tucika tugira ubwo bumwe tumenye muti aba bantu nta kintu bararonka. Hanyuma natwe ku ruhande rwacu ifoko natwe turonkesho tuzokwishima muri kazoza tuvuge tuti twaragize uruhara rukomeye mvyerekeye iduga ry'abantu. Aho vraiment bizaba bihitse. Inyuma y'imisi mikeyi tusha twiharurira igihe bizomara usanga vye murakaze cyane ego reka rero twibutse mu kurangiza ikiganiro cacu ama platform koresha kugira ngo tuje kwikanga turabe na yandirimbo kugira ngo tuye duhana no mu dusekondi duke turatera amatsiko yo kuja kugira nta gitari nazanye pour le moment nkoresha Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok byo niko nakoresha byose hamwe ni Yannick Yuta. Yuta cyane kwa gute ni U T2 A na R. Hanyuma aho cibironka donc hari indirimbo bundigina nzovuga nta usezerano uri ntwari Yesu ibendera my story hariho inshasha twegeraniye hamwe urabyumva ko uca wiserva cyakora indirimbo zanje muzikoresha ivyo mushaka naho haba muri boîte muzivuze nta kibazo na kimwe ashaka ari imitima icikiri hari yenye nta kibazo reka rero turime mu kantu nuko tagitari bifise wihangane mukakazi kwiji ryo gitari hari yakirimo nta taraba yacitse wamukora so mu dusekondi duke kugira ngo tutare amatsiko bakadukurikira baje kwikanga kura iyo ndirimbo natahuye ho kwariho tubonanira natahuye ko mu bwiza bwawe hari byose ubu nzamuyeho amaboko yanje ngushima Hosana nushimwe ho twegera niye hamwe tudusishime ryawe. Murakaze cyane gose. Yannick katashimire ko mwashe kwita ikiganiro cacu. Murakoze kwa mwatwakiriye muri studio za Fresh TV. Yego. Nukuri nejo ni mwatubya dusa turiruka. Twiteze kandi mu mwaka kwa ikintu gishasha kindi. Ubu nyene tushatubashikiriza indi ndirimbo inyuma y'iyi ni mwayishikana kure. Tutubahinde n'indi kandi. Tutashitse kure. Oya. This is Fresh TV. We shine to progress.